twese turi bamwe twose rimwe dusangiye akabisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanyi turabarundi twese. Leonard Sinzinkayo gerageje kuvuga muri make yari umuvyeyi wanje bwa mbere, cya kabiri akaba yari umu artiste polyvalent, yavuza guitar, yavuza piano, yavuza guitar bass, kandi yaririmba, yari umu compositeur, akaba ari we muririmbyi wa mbere yatanguye guhuza abaririmbyi benshi bagakora indirimbo yitwa twese turi bamwe. Rero mu ntumbero y'iki gikorwa turiko turategura cyo tuzokora ku munsi wa gatatu, nariyumviriye ndaraba ibikorwa yakoze, ndaraba icyo yamariye aba artiste bandi nkuko yabivuze president wa Amicale des Musiciens hano, yarigeze gutwara Amicale des Musiciens, yongera aba n'umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'imico n'imico kama, jeunesse sport na culture, akaba yatwara igisata ca culture. Rero naravye ibikorwa yakoze, ndaraba aba artiste bakoranye, ndavuga ati iki gikorwa gitegerezwa gukorwa nk'uko yabaye umupartisan w'ubumwe mu gukora iyi ndirimbo twese turi bamwe, bikaca bihurirana n'itariki 4 z'ukwa kabiri, itariki yitabiye kw'Imana, mvuga nti ivyo kwijana reka nkore igiteramo cyo kumwibuka, kandi twibukanya nk'aba artiste ubumwe ko aribwo bwamye buranga aba artiste ba kera, niyo mpamvu bafise indirimbo zigisa akanovera. Rero nkashaka yuko naje mu runganwe rw'iwanje kugira ico tumwigiyeko kugira natwe dushoboze gutera imbere muri umwuga wacu. Yarakoze ibikorwa vyinshi, hari indirimbo twese turi bamwe murayizi, hariho mporeza umwana, hariho ntore gwaruka, hariho genda wihanure, hari indirimbo nyinshi. Yari mu artiste ari engagé. Ivyo nivyo bikorwa byashoboye kumenyekana cyane gusumba ibindi, ahandi afise n'ibindi bikorwa byinshi. Kino gikorwa nkuko mubibona kizobera hano kuri Kepasa, cyateguwe na TMC, murabibona, na Kepasa hamwe n'umugwi witwa The Finest Music usanzwe ukorera hano nyene. Rero kizoba ku munsi wa gatatu tariki 5 z'ukwa kabiri. Turatumiye umuntu wese, aba artiste bose bifuza ko twosangira tukibutsanya ubumwe bwacu, tukaraba aho bitugora naho aho bitugora kugira dushobore gutera imbere. Ni muri iyo ntumbero ico giteramo gitegekanijwe kuwa munsi w'ubumwe, kizotangwa isaha 12 z'umuhingamo. Aba artiste bahari ni twebwe The Finest Music, genda hari n'umu artiste wese, ndatumiye umu artiste wese yifuza kuza kugira dufashanye, turirimbe, turyoherwe, twibukanye ubumwe bw'abarundi, ndetse twibuka kandi n'uwashoboye gukora ino ndirimbo twese turi bamwe. Murakoze cyane. Yambajije ati abaririmbyi bakoranye iyi ndirimbo ba kera ndababibutse, harimo ba Chandra Miss, harimo Africa Nova, harimo Jean Christophe Matata, harimo Rosa, harimo Ngabo Leonce, harimo
n'abandi benshi narinze ndavuga ni benshi cyane, abo nibo bashoboye gukorana indirimbo twese turi bamwe muri iyi generation yiwe. Naje nkuko wabimbwiye, naje nagerageje yagiye twari dufise projet yuko twokora iyi ndirimbo twese turi bamwe, tukayikora nka generation nshasha kugira tubandanye tuja mu murongo w'umuziki wa kera kandi w'akanovera. Rero niyo mpamvu indirimbo narayikoze, nayisubiyemo ndayisubiramo na generation nshasha, urungano rw'iwanje. Harimwo aba artiste benshi nabo nyene bose barahawe ikaze, bose abafise ama invitation yo gushika hano, umuntu wese abishoboye azoba ari hano. Kipasa imiryango iruguruye, igitaramo ni kwagura, umuntu wese arahawe ikaze. Ni umugabo ushaka guterera kino gikorwa nawe nyene ntazoniganwa ijambo. Turi hano kubera ubumwe bwacu, ubumwe bw'abarundi, gufashanya, gutezanya imbere. Yego cyane, ibyo nifuza cyane cyane ko coba buri mwaka nk'uko twama twibuka ubumwe bw'abarundi, kugira tuze turibukanya yuko tutegerezwa gukorera hamwe. Abafaransa nibo bavuga ngo l'union fait la force, ko tuza turabyibukanya. Rero nifuza ko byoba buri mwaka. Yego, murakoze cyane. Programme nabivuze, tuzotangura isaha 18h niyo gitaramo kizoba gitanguye, ariko Kepasa yamayuguruye murabibona namwe, mushise kare mukaraba ikibanza, murako ko ari ikibanza ciza. Umuntu wese ndamutumiye aze hakiri kare kugira dutangure ibikorwa byacu, ko iyo 18h turi tumeze neza, hama tubandanya turyoherwa dufeta uwo munsi mukuru w'ubumwe. Nkavuga nti muri Amicale des Musées du Burundi twifuza yuko umuziki w'Uburundi utera imbere, twifuza ko abaririmbyi batera imbere biciye mu bikorwa byabo, tukifuza ko n'abana babo canke abuzukuru babo bashobora kubeshwaho n'umwuga wa base wabo. Ibyo rero ni ibintu dukurikirana ku munsi, kumbure mu minsi iza muzobibona yuko nka Orsent umuziki wa papa wiwe ushobora kuzomubeshaho, kubera ko ari igikorwa yakoze kandi gikomeye, n'abandi. Rero ndishimye kubona ko hariho umuririmbyi ashoboye kugira ati reka nibuke mutama wanje kuko ivyo yakoze ntaje ndabikora, ndabikunda kandi ndazi yuko bizoshika kure. Nahereza mvuga nti naho bitarashika aho dushaka gushika, ducika intege, umunsi rizina tuzoshika. Twebwe rero muri Amicale des Musées du Burundi turiko turiyumvira ingene twofata umunsi abaririmbyi bitavye Imana bashoboye kugira ico bakoze mu gihugu, tuza turabibukira ko bose. Ico narabivuze, bitabuza ko umwe wese ashobora kumugirira umunsi wiwe, ariko duteza gushinga umunsi tugira tuti umuririmbyi kanaka duteza kumwibuka kuko yagize ico yamaze. Birababaje kubona nka Canco ya Misi kuva televiziyo ibaho yugururwa n'indirimbo yiwe, akagenda uko mwavyumvise, umuvyeyi wiwe akagenda uko mwavyumvise, abahungu biwe hari uwagiye uko mwavyumvise, usigaye uko abayeho murabizi. Ibintu bibabaje cyane, kandi nibaza ko dukwiye kuza turagerageza gukosora, kuko hamwe tugira tuti abaririmbyi turabihevye, sinzi ngene vyogenda. Kipasa kuva igitangura twatanguranye n'Akaguru Monday. Akaguru Monday nayo
ni piano bar iba misi yose kuwa mbere guhera isaha imwe y'ijoro. Rero aha mubona All Center ari ngaha nuko ari hasanzwe arangurira imirimo misi yose kuwa mbere. Rero kubyo kuwa gatatu mubanze muze kwanza uno munsi kugira ngo mushobore kumva uburyohe bw'ikibanza bw'ibinyobwa na cane cane bw'ibifungurwa. Hanyuma ico twohimiriza abandi bose, identité y'igihugu ni imico kama, ni paysage y'u Burundi. Rero umwe wese ashobora guterera kugira ngo ashobore kwerekana kimwe muri ivyo nabishiremo ingufu. Jewe Kepasa twayigize hari abandi bantu batanguye ibintu nk'ibi entre Arena gusa, ariko twe twashatse cyane cyane kwifokaliza kuri la jeunesse ikicaruka mu muziki canke abantu bagishaka kumenyekanisha amatano yabo. Ico gituma twe ngaha dufise open platform space ngaha, abantu le lundi barashobora kuza agakorana na Finest Band ko niyo ngaha isanzwe ikorera ngaha anye, hama bakamenyekanisha amatano yabo kugira ngo promoting iyo talent, uwo muziki ndundi, iyo culture. Hama bien sûr urumva n'akabare kararonka abakiriya kubera baba baje kuraba ivyo bintu badasanzwe bazi, ibintu biba biri different. Simaka misi yose yaba hari umu DJ kwa kuvuriza byandi byo hanze, ushobora kumva akanovera ka music live. Rero urumva twabaye inspiré par ça, dushaka kuguma dushaka n'abandi bantu bayirabirako babigire gutyo pour changer un peu l'atmosphère yo mu kabare. Yamari byandi nyene byo gukesha gushika mu gitondo, urashobora kuvuza akazi keza gatuje bikumviza karanga ndundi, imiziki ndundi, hama bikagenda neza. Rero cyo no hanura canke ico no himiriza nuko ugerageza abantu benshi bafite ububare, abantu benshi bafite ama platform nkaya bafashe culture burundaise, la musique burundaise kumenyekana kujya ku bindi bihugu, kuko niko bigenda.